ushaka ndakwishure ashaka ndamwishure ndibaza oya ndayikurikirana ishusho y'umuntu ndamwishure nyakwigendera uba ishusho y'umuntu je ndayikurikirana 100%. Ndayikurikirana gute kuko ni je ndayikamera dufashije na Niji Pro urumva rero filme yose ndayifise mu mutwe ariko rero naramubajije Amede ni kubera iki wamukuye kankindi ngo ari ibintu agwa mu isigure mwebwe reka nyenda kwishure kwanze ngimba nze ndamwishure icyambere ndaramukije kankindi ahari mu Bwongereza ndamuramukije ndamubaza yuko mbega byagenze neza mu rugo umeze neza turagukumbuye cyane Burundi kankindi turagukumbuye nukuri ahubwo ugira utwibuke turagukumbuye cyane ahanje numva nama emotion menshi ndamukumbuye cyane ndakumbuye kankindi uvyumve urumva ndamukumbuye kankindi nukuri turamukumbuye cyane kuri eglise duheruka dusezera tumerekeza ku kigo c'indege kankindi turamukumbuye twizere ko na Tieri wiwe bameze neza uwo ni kankindi ari mu Bwongereza Rekubeshwe baruvuze gute mabo Mbiriza X-ray kankindi wageze mu Bwongereza uravyumva neza kankindi ageze mu Bwongereza ushaka kagaruka muri Afrika kandi natwe turamukumbuye cyane vraiment turamukumbuye gose kankindi aho uri hose big up sana turagukumbuye cyane kandi turagukunda twizere neza ko urugo rwagenze neza uwo kankindi ndamutelefone kankindi ari nganye kankindi ari nganye wowe kankindi ukavuga nubaye wawundi wishuvuga kankindi wo muri rirara pana kankindi wo muri ngo mwisho y'umuntu uwo kankindi ukavuga rero twe kankindi wo mwisho y'umuntu urumva ari mu Bwongereza uwo kankindi w'ibintu uri kuravuga nuwaheye reka na Bwongereza ngaho muko murambesha ndamutelefone uri prête gakenze kugira ngo telefone bitumye niwe wumviriza kankindi ariko abana aba bakobwa ko musigaye mufise ubwenge bwinshi egenda mu telefone uwo muguma muvuga ngo ari mu Bwongereza ekanda mu telefone kwaza kuri WhatsApp kuko inimero ziwe nizo nganyene mu Burundi kandi niwe wagize amangetenge kugira bamukure muri film tabi erega X-ray arashobora kumviriza arashobora kuba akoresha nimero zo mu Burundi mugata ari mu Burundi ico kira ingenda basinda kibazo cyako tutumukumbuye sikia sasa sikia hindi uri bagiye twasengera hamwe rega basengera hamwe na Kenshi twasengera hamwe ingenda mu kigo cy'indege mwaramuherekeje kandi pastor wanye ari pastor umwe wiwacu pastor wacu ego promoter wibaza oya subusere waje ari pastor wacu wa pastor muzeya Pascal wa muesco ujya n'umuesco cyaki we abantu hitondere pastor wanje n'umuesco bo reka rero reka ndamutelefone kankindi nimba ari kankindi ndamunani inge turabe ko ari ku murongo inge numve ko ari ku murongo ivyo muguma mwivugisha ngo ari hanze wavuze wa musheri wiwe yitwa nde Tieri kuvuga yagiye bya vrai nkabaye byake hajya gusasije na filme hajya ngenda mu telefone numve ari online oya mengo nariko na telefone ku telefone isanzwe mu kazi kenshi hanze baguma bakora namwanya gutavye nk'izi saa sino zo bari ari online reka byanse ko yitaba Excuse X-ray you have new messages waiting cyangwa ari mu ega nawe nyene akina amafilme kenshi ukankindi hari mu Bwongereza hari mu kazi kenshi n'ubu nyene ko filme yiwe iguma isohoka buri munsi biba yakinya amafilme naho mwamukwe muri rya filme yanyu ishusho y'umuntu shoko yaragiye shoko yaragiye yarakinyiza film amasenge dusenge ko hari akantu k'akabuto kabikayaze brand Cheka ndamdemo gutari oya je banyita imbaraga za cambo jakoresha umwanya ingene telefone ku telefone isanzwe mugabo rero akoresha ama nimero wazimfye wa amasetanef none reka n'umwana mu Bwongereza ingene numve nimero yo Bwongereza ku telefone isanzwe numve ko iba occupé ijimijwe mutakwa mumenifunga canda vyemera igashana ko yaranaje tubimenye
dusohoka ahubwo babiyagira twingira hari utuntu bazanye aho gusa ngo tuzanira andi makuru meza gusa ngo tuzanira andi makuru nogesha nazo hari ikintu yo ndazi kankindi we yaranzaniye nabe yaratubwira basi basi nacu kimwe kuri okay reka mfe kwemera uko twemere ko Kankindi yoba yaragiye mu Bwongereza nacu murankubise swata tureke ivyo rero apare y'ivyo Kenti kuri wewe ufise intego nyabaki muri film waje gukina filme kubera iki wowe kada amangetengetora yakoze kwa Média kugira bamuamplace Kankindi wewe winjire guca kibaza ko ndavyiga iseni zose ugumukina umengo niwe kigani cyari none kuko irya film wiravye igice cyambere gushaka igice cindwi cya gatanu oya no igice cyambere gushaka igice cindwi irya seni kuvuga bari gukundana Média ari gukundana na Kankindi ariko Média urumva bivanye sinzi nimba ari amahera menshi kama nimba ari urukundo mufitiye nimba ari biki wavuze uvukaye imuravye yavuze avukaye sinzi ntuzibikora imuravye umwana ngana nkuko kiwawe arashobora kwibagira ivyo umuntu yaje birashika nico ngomba numve gusa neza ariko bego ntabivugiye muri kamera yayivuge nga mbo imuravye kandi na Kankindi nawe nyene umwana w'imuravye abana b'ibwami gisubire voilà rero kuvuga wavuga je nuko novuga ko ari jalousie wamuvi jalousie kugira bamukure hajya kugira iziga seni zose uri kurakina iziga zari za Kankindi wifuza ariko nkwishura iki nyene ko unyishura ni intego nyabaki muri filme waje muri filme cyane kuko kuva ugitangura gukina abantu bose baguma bakumenye basi mumajamo make bakumenye kubera ishusho y'umuntu kuko je kuva ugitangura gukina je sinari namaze kumenya kandi sinzi ko iyo sura yiwe ko tuzaba tubonana ubwa mbere nangwe kubona mu ishusho y'umuntu kandi n'amabezi yose yandi bavuga ati ngufise abagabo benshi n'ibindi byazananye n'iyi filme icyambere mu izina rya Yesu Kristo ndakemeye iyi myuka mibi yateye hano igaca muri bake muri mbe nibahe canke bahe biyake uyu mwuka mubi ndawukemeye katika jina la Yesu Kristo mana mwijuru uyu mwuka waciye muri bake waciye muri bahe ndawukemeye ntuzokongere kugaruka fire uyu mwuka ndawukemeye mu izina rya Yesu Kristo amen intumbero yatumye nza muri filme yari vision yanje kuva kera nkiri umwana muto narakunda kuraba filme ya mbere ntakuraba ni filme ya Mugisha na filme yakinyemwo yaririnda na Patrick sinzi ko iyo filme muyizi yego Nimba yari yitwa Inziridashi Inziridashi ni imwe yakina ba Hijo ariko iyo yindi yari yarinda na Patrick sinzi ukuntu yitwa yakinyemwo mu mama uge mu makunda gukina kuri burya bukina buca kuri RTNB da Froze murayibona iyo film nanje nkayiraba nkumva birangyoheye nkumva nanje ndose akayira nanje no bishobora nkabikina rero ariko koko nari ruguru naziraze ndi ruguru nta cizere nayo ndabifise ko bizotiba bigashoboka ariko buriya ngo Imana idukorera ibintu byatangiye kutubamo kwanza donc ibintu tuba nk'ubu ibintu ndimo no munsi ni ibintu byatangiye kumbamo ndike nkiri kera nari ndabifise shatse kuvuga yuko donc nimba ari ikintu kanaka nifuza ngera kukigera ko ariko nabanje kumva ko ndagikeneye muri jewe Imana ntidukorera ibintu twebwe tudashaka canke tutabanje kwiyumvamwo nimba nifuza kuzogura nk'umuduga par exemple uwo muduga ubanza kumbamwo hama hazogera kuwugura bisigura ngo na filme yabanje kumbamwo no musi ndiko ndayikina rero vision yanje Yesu Kristo yavuze ngo nuko nimugende ngo mubwire ngo abantu ubutumwa bwiza
ma eglise dutuye turimwo si hose turonka amapodium, si hose nogirirwa ubuntu nkaje kuri eglise iwacu muri Gerzo nkaronka podium ngiye kuvuga ubutumwa. Kandi hariho benshi badafise n'ingabirano zo kugenda barasemerera, hariho ubutumwa kugenda barasemerera mwibarabara. Jewe iyo mpano nibaza ntayo ndagira, ishobora kuza canke ntize ntavyonzi, ariko nce numva yuko ubutumwa bw'iwanje no bucisha muri film. Donc ibindi ni ibintu nkunda, sindabishobora neza ngo mbe nokina neza nkuko ndavyifuza, muga ni ibintu nkunda. Rero ikintu ukunda urumva ubugikunda nyene. Rero ce numva yuko kuvuga ubutumwa bw'iwanje nzogucisha muri filme, message yanje ngomba gutanga nko ku bantu yumvikana. Nimba ngomba kubwira abantu bo bidasigura ko noshaka guhura nabahe impego mangwa nkwita baki bahe X-ray tugahura nkakubwira ubutumwa. None X-ray nk'ubu wewe warakiriye Kristo, warakiriye Yesu, waramenye Yesu, wabandanya ko agenda za kwishura mu nyuma tugahura nk'ibarabara nkakubwiriza ubutumwa ukihana cyangwa ukabireka kuko ni shwa yawe, ko Imana yadushize inzira zibiri, urupfu n'ubugingo, uhitamwe ushaka. So ariko rero nkumva umwanya munini w'uwanje nocisha mu mpano Imana yampaye kugira ngo shobore gutambutsa message. Iyo niyo vision yanje, nubwo ntarayishikako neza, ariko mwisho y'umuntu ishusho y'umuntu yaranyeretse ko ivyo nifuza nshobora kubigerako. Kuko hariho benshi bamaze kuza bakambwira ngo mimi nukuri iga filime yatumye mpinduka. Maze kuronka message menshi Ingozi n'abandi barambwira ati nukuri iyo filime iratwigisha, yaraduhinduye. Ivyo je cyumva ari umunezero wanje, niyo bo babiri canke batatu nkumva yuko igikorwa nakoze cabahinduye hamwe n'Imana. Uwo ni umunezero wanje, niyo vision yanje. Nuko Imana bamugisha. Aho rero uriko uravuga urabona ngena yakawutse, ariko arakawuka kweri. Aho ivyo uriko bivuga bivuye ku mutima canke gusa ushaka abakunzi baguma gukurikirana hariya ugati babone ko Kente n'umwana mwiza. Ubu ko ari umuntu w'Ingozi, umukinyi umwe w'umuhungu, nimba ari umusore, yigeze kuvuga ati nimba uri umukobwa ukeneye abagabo kina filme uzoronka abagabo barenga 200. Kente nka wewe vraiment ufise taille, nuzo kuntu wavuga mu gisagara tuvuga ati taille française, nka wenda kuravye taille française plutôt nashaka kuvuga sikuvuga ukonda gusa niho taille française, n'umuntu afise taille nziza gusa urumva, nka wenda kuravye uwo wabuza abantu. Uriko avuga ati ufise intego nk'inyene bati nkene ko notanga message mango uratubesha, bariko uratubesha wenda kuravye wowe ufise zinini nayo gusa urabicishije kure nyo ngomba kugira umuntu w'ishusho y'umuntu, sivyo? Wewe urumva, wewe umvugiye ivyo je ntavuze, wewe upfuze ivyo, ariko hajya ukuri nyako no kuvuye muri nyeneko. Aho kantu hakumvise ukuri nyako no kuvuye muri nyeneko. Urumva rero ukuri nyako no kuvuye muri nyeneko, uwo mimi Kente ukuri kwanje nuko. Ubwo nawe ivyo uvuze sinzi umva ni kakuka kabi kakikurimwo dushobora gufatirwa neza. Bikuvuga rero ubu abakunzi bose bigeze kumucisha kumucako Kente bakamuha ama message ndagukora n'ibindi tubirukana. Nushaka kubirukana yo bakunzi umva ndababwira. Buriya Imana duhezagirira aho tuba turi, kandi yavuze ngo izohezagirira ibikorwa by'amaboko yacu. Bidasana ko no muri filime ndashaka umugisha ikazana nk'umuntu ndazi I don't know, ashaka zana umuntu kanaka kambera umugisha. Rero bidasigura yuko umva ivyo ni sawa, ariko siyo ntumbero. Iyo tugashaka abagabo twaje gushaka abagabo twari kubaronderera kuri réseaux sociaux, sinaza ko banariho ntavyonzi vraiment. Kandi uwo mukeneye n'umwanya muto, apana n'umwanya muto, je ndamukeneye nzofukama nzomuhamagaza amavi hamaze. Je simbona ibintu umuntu ariko aravuga vraiment ni nyama. Oya reka dufate ko twayejeje, ariko wenda turagaruka ko je vyiwanje narayejeje. Wifuza ko ndakusura ibiki ibinyene kuko uravye ngo ariko aratubesha basi nego yawe basi cyangwa urashaka kumwishura uyu kuko je namwishura nagaje kuvuga ati warubajije
waruvuze ati ngo waramubajije ngo ivyo bintu by'ukuri uri kuravuga ngo nivyo canke ni ushaka nyene ko abakunzi nyene abafana bishoboye afete ndakubwire neza amajambo tuvuga donc tuvuga amajambo ibintu tuba dushaka ko batubona ariko inyifato kamere y'umuntu donc uyimenya mumaze kubana je ndashobora kubwira ati meze uko ariko tumaze kuba no tubana ni wanzi neza vya nyabyo urumva kuko ngaho onye ushaka kumbwira ati je bahemeze uko ariko kibana atari kumeze nivyo ariko abakobwa benshi niko muba mwimereye murababeshi ukuntu ariko nani twinjiye kuri wewe so Ange nagakobwa keza kandi karafite amasoni ndakaraje mu maso Ange wewe ufise numero nyabaki waje mbo oya abonetse mu maso gusa umuntu umuravye mu maso bati uyu muntu mubire nk'umukameramani wacu haje umuravye gusa uvuga ati uyu wafatiye umupanga ni ngorane umukameramani wacu yitwa gute waka yitwa waka Ange baragukeneye hariya turagiye mu kazi Ange none numva tuje mu kazi ariko ushaka iki none ariko wewe uriko uradufrapa wewe uriko uradufrapa ushaka iki basi oya icyo nshaka ke nuko two kuri amafilme dufise inumbero kana kuko nuze kuba nka wa wundi ari umuntu yigeze gufilma nyene muri ishusho y'umuntu bane ngo shangura bakayimashe kaze gusa neza umuntu sinomuvuga naho ni kumeze mugamwe ngo nurize kubimbwira ivyo nurabimbwira umuntu yo ndiko ndavuga ngo ndabakayimaje ngo nyegeriza itara uwo muntu sinda oya si abantu bose bigeze gucako ngo matubirukane kuri bigeze kukubona muri filme bagaca bakwifuza batigene ko ujya mbere umugore wowe wavuze ati waje gukina filme udafise ni wabazanye tubabwirire nganye ni wabazanye reka dufate nubwo wabirukana harimo uwunkunda ntashobora kukumvira mbo reka ndakubaza akajambo ka nyuma kuri je nawe uraza kumbaza urimenya none ubu kuvuga itanga gukina filme na mushero ufise biciye muri filme oya munyishure nuko ibintu bambesha na mushero ufise biciye muri filme yakubonye muri filme oya pe nimba ari umushero wa mukundanye ubu nukuri ntawe nankubesha kandi sindi bukora icyacu cyo kubesha ubunyene ndi imbere ndi hano ngo mu mwacu nja kwihana ufise ubuntu wo nyene kumyo wavuze ati nagiye umavi Imana yaramizagiye umusheri ivyo ntibigumana ivyo ntibikuraba ivyo uraja ku mavi ego nje navuze nyene nkeneye ndamukeneye kugira umurongo mvuze ni ndamukenera nzofukama nura umusheri ntawe ndakenera nawe ufise ntawe ndakenera kamerabane uvuye umuntu uri kwatwishura ugishakura urafise umusheri noneho nturi umusheri wanje oya frema baranyihakanye oya niba ari vy'amafilme sawa ukuri unyihakana imbere ya kamera unyihakana imbere ya kamera shabangu murahemuka kwe kenza sawa basariye none bahe nukuri cyambere je ndagushimira cyane uri umukameramani wa Desa kabisa nako abizi cyane narivuze ngo abizi cyane oya nanibagiye ndashonje reka nturarya reka bahe narabonye ko hari baraguhaye aka award kuko uri umukameramani witwaye neza kuva kera kuva nyene ntaraniyumvira no kuja muri film wabitanguye ryari vie privée vie privée ya wapi ni vie privée
umbaza aho natanguye gukamera je natanguye kuvyiga muri 2009 ibintu vya production kwanza natanguye kuri audio gusa production kuvuga gukora audio kwita instrumentale ku recording n'ibindi urumva twaravuye kuye hajya n'ingorane cyaratuvunya rero iyo byo kuproduce ibyo byo kugira audio byarananiye bivanye n'ukuntu cyane cyane ikintu cyananiye sana ariyo piano na gitare kandi ivyo rero ushese kuba umu producteur international kenshi niyo wisunga kubita ibintu live mugabo gukubitira ajya kuri clavier ni ari indirimbo zanje nyinshi nigize narasoye n'indirimbo ari nikore indirimbo yanje urumva anatanda rero umeje gukora iyo ndirimbo yanje aho nace ngura na video kuva rero video nace byose abimwe nace ndavyiga kuva muri 2009 gushika muri 2012 n'igikorwa canje ca mbere n'igikorwa natanguye gukora kama mahera na chama 80,000 yari menshi 2012 aho nari muri 8e urumva ntararyohe yari menshi we nace mva muhira nace nja gupanga oya nace nja gupanga gusa mucara magashambure nayakarishe 12,000 mba niba 12,000 n'amatara 2,000 2012 ni bien urumva muba rero igiko canje ca mbere nace naho wikora 2012 nace nakuvuga ati bivanye na audio yacinanira nace mbananya na ma video kuko nabonye video ni kintu kiri facile kandi nisanze fise ingabirano yo guhinyanyura amasanamu gusumba amajwi none byarakoroheye kunanga umuntu aritanga kuko kiri umujene akanuko sura uragendwa gacatagura iki kinaniranye ugifise ingufu zo gushakashatsi uragenda ukagikubita frappe nkawe wewe watanguye gusenga ryari watanguye kuririmba ryari watanguye kuja mu bintu by'amafilm nuraheza okay naje tunyishuriramo none bahe je ndavye amahera tubaha ni menshi cyane nukuri none nka jewe shaka kuba umukameraman higa no gukora montage ubona no bishobora bishobora neza kubishobora urabishobora uba ibintu byo gukamera umukameraman cyangwa ku editinga ubu biroroshe cyo kimwe na cagiye uko muri 2011 2010 je natanga kuvyiga WhatsApp nirashika nga mu Burundi neza ubumenyi WhatsApp yashise nga mu ma 2011 nimba nibagimba 2010 kuko naje ndi mu bantu batangiye gukoresha WhatsApp ara ma Nokia gukoresha ama Nokia YouTube yoyo mengo ugiye kuri YouTube muga kuri YouTube nyatangiye kuja kuri YouTube neza na neza 2010 urumva ukuvuga rero kuvyiga ubu ubiroroshe kuko ari amashuri ari kuri YouTube arama urashaka kuvyigira no kuri online naje fisa abanyeshuri batari bake fisa abana no namaze gusohora nabandi ndashaba fisa ubu sigura ngo ikibazo cyandekera kemutse kirakemutse kandi sikuvuga ngo no cyane yagara ko ndabizi cyane sample gusumba abandi oya rero mbo duke fise ndashaka kutwereka kuko naje ndaciga kuko ibintu vya production ibintu birebire ukazobona umuntu yifyataguye hajya ngo je ndi wa mbere mu Burundi ngo abantu bose ari umuntu nigeze kumva ashira ama commentaire y'uburofa ngo igiye pri waguhaye siyo nikwiriwe ngo nije nabigize ngo kwaza igiye filme yawe nifise image nziza ngo bari wahaye pri kubera je wapi na wapi je natangwe ku deposa filme yanje nakoze muri festival kuva muri 2013 uyo muntu ariko agira commentaire atuka filme ya sose ya mbere atari yumvira kwazo kina filme urumva rero ibintu byo kwishira hejuru vraiment nkabona nk'umuntu umuhinyanyuza nk'umu acteur ariko arishimire ngo je ndazi cyane gukina filme gusumba abandi uyo naba akwigije neza nukuri kandi ga umuntu no namuvuze arimenya mugabo menya ati kirazeka zizwa kwishira hejuru ngo je navuye ruguru nje nga kugorora aba producteur wapi na wapi ndakubye ko aha mu Burundi bafise aba producteur turabafise nyene turacyari ku ishuri turafitiriza turagira nyene turagira kuko nawo vyiga gute ari ibindi bintu kuko na fe bifise ibyo by'amafilme urakoze uwo muntu sinzi uvuze urumva yarakubabaje ariko sinzi ivyo uvuze ariko nyene mu bintu byose nyene tugomba kwicisha bugufi tugomba kwicisha bugufi nivyo vyiza aho nyene uraza abantu abahinyanyuzo ringa ahi Bujumbura n'ubu nyene umengo baravye gusa bo bagenda batekereje bagenda bunamye
kandi abametre abo twemera 100%. Ari aba producteur n'abatama kuri twebwe. Ari ba Patrick Amede, ari ba Passé toi de centre, ari ba Willy, ari ba ni benshi sinodondagura ndonda bamari. Mugabo baravyo urashaka kumucyaha kuko nayo kuri kintu kiza kiri impact kiri projet fini ya urave projet fini y'uwo muntu akoze iyo projet fini yiwe iri professionnel. Mugabo uzogenda kumva ngo marezo sociaux ngo ayo filme ya sosi ya mbere filme yanakoze je muri tuega dufatenganye ne mu Burundi kuko kenshi urabira mu gihugu rimwe je filme nakoze niyo ya sosi ya mbere sinasha ngenda hajya ngo je ndu wa mbere ngo ndaze ishusho y'umuntu ngo abantu bose oya kuko filme je nakoze je no wandu umunyeshuri wa Patrick Amede jina filme yanje nakoze yavuye ya mbere ya Patrick Amede yavuye wa kabisi kuvuga ngo ari kintu ndamusumba oya vraiment Ese najiranyigishirije mwo mu bintu niyo umuntu yoba ameze gute tugomba guca bugufi kuko nivyo vyiza ni mwe mu nziza mwe mu guca bugufi ndakunda umuntu aciye bugufi kuko umuntu aciye bugufi iteka ryose agera kure kuko igihe cyose twishize hejuru Imana iratumanura ariko igihe cyose duciye bugufi nico gihe Imana ituduza so urakoze cyane none bahe wakoze je numva ndusha no kuvuga ega je ndarusha kuvuga ndarushe kandi tuve mu kazi iki kiyago n'ukuri yagutse ndeza hone numva nyene ntanguye kuru sinkunda kuvuga amajambo menshi birandusha mu mutwe no mu muhogo urumva merci nimba ari kibazo cyane mugomba ariko je ndakuravye kenshi n'ukuri umwana mwiza ufisa gasura keza yaba narongora abandi bagore kandi je no mizirima kibazo rero abati kandagoye $5000 ndakurongore nufu vyeme icyambere urakoze nimba atari umutoma kuko nta mpamvu sinibaza kare n'umutoma kuko uwo mutoma wawe nta naho wogera mabuja hariya arazi ko ariko aravyumva gusa urakoze rani ndagushimira cyane bahe mu minsi dukoranye twaratanguranye ishusho y'umuntu uri umuntu nyene yicisha bugufi haraho nakubwira bahe nshaka ugira ukunuku ndumva ntabigize uko ndabishaka ukabikora n'umutima mwiza utangiyaga gutandiye umutima umuntu angiye umutima undi umutima ibintu byose biri mu mutwe ndavyibagira rero merci beaucoup hama ikindi naco numbaje gute ega narushe tugari kiganiro warumbaje gute nakibagiye kamera warushe turatayije waka waca umuniga wa brown turadayije abakunzi bo twako turaganira na bahe gusa twako turaganira kuntu byerekeye filme tuvugana kuko hari abantu baza mu kintu badafite intumbero sivyo intumbero yawe ni intumbero yawe ni iyihe none gukina filme kandi sorry wewe usanzwe ukina film kandi nukuri umaze iminsi ukina neza nubwo ikirundi cyawe nyene kigwaye ukuntu ni kujya nyene nunga ariko nyene kiryoshe akiri kujya nyene none we urumva ushaka gukomeza ukina filme canke nivyo ko umuntu nyene akora ikintu kimwe canke nyene urabishoboye kubifadikanya byose ni sawa wavuze kwaza wambajije Jesse nawe nico wambajije muri byo bibi nakubajije okay urakina filme kongera ukaba mu producteur donc ukamonta ama filme muhinyanyuza majambo make okay cyambere birakorera kubifadikanya ikigira kabiri iyo uri kurabifadikanya nta ntambwe uhura nazo wifuza kubandanya bifadikanya canke urumva wo kora kimuka kibandanya bavuga ati ibabona amahera ni kuri ibabona amahera ni kuri rero ukabona ndiko ndafyitiriza nkahina filme ngasimbira kumonta gukamera nibindi ajya n'amahera tuba turarondera amahera kuko ubu ibabona amahera ni kure ibaze nka Jeff isi umugore nkabafise abana urazi namwanya yo gufyitiriza mfise abwo bisaba yuko ko nukora akazi kenshi kugira ntihagera rero kumvuga ati rero kanduhuke
mu myaka yo nyene yo gusaza reka ndukire no mwamaze gukora ibikorwa sigura nanje ndaguhamagaye ufashe gukina filme mugabo rero je sinzi gukina wamaze kumbwira ati ubugugu bwawe nyene ni buze burya bugugu tubuzo namahera nakanota mede ngaramemba amemba amahera yo kuhinyanyura akasubira akamama yo gukina kandi ikibazo rero batinzuri ico ni Giswahili batinzuri uco cyumva ubu sigafisa abakobwa utu baby tungunine nkina nyene filme nizo bigiye gute ba tukugara ikiganiro uri kumbaza ibintu none oya reka bya filme zanditse gutunuka none sasa nibankuni ngene nkina oya je reka